mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. Naho byari bigoye yarabanye nawe, nubwo byari byananiranye yarabanye nawe, nubwo wagiye mu bitaro yarabanye nawe waravuyeyo, nubwo wari waraye inzara ko wa munsi mugabo ejo warafunguye, nubwo wari wabuzaga ahuzu wa munsi no musurambaye, nubwo wari wabuze ugutwara no munsi waragize mariage, nubwo wari warabuza akazi urajya ukabaho, yarabanye nawe, yarabanye nawe. Hallelujah. Uzi inkuru nakabanga mugabo ntubibwira abandi. Yesu akubikika surprise. Nuravyumva kubikika surprise. Kandi umunsi wawe nuno munsi. Hallelujah. Ejo nikera. Bavuga ngo ejo sikera, ejo nikera, ni leo leo. Hallelujah. Hallelujah. Uziko Satani yaratangiye kutumenyera. Misi yose niwe mukuri amahera y'inzu babanza kudodora koko wa utalipa leo. Uziko Satani yaratangiye kutumenyera. Kuishuri ni wewe unanigwa. Asi nizoe bwana. Mimi si wa sawa yake. Si unajua niliumbwa kwa mfano wa Mungu? Yeye aliumbwa kwa moto, mimi nimeumbwa kwa mfano wa Mungu bwana. Twebwe turutumana dupeti duto. Hallelujah. Hallelujah. Sasa Satani ntakumenyere. Sasa nico gituma Imana yateguye surprise kidasanzwe. Ufise kibazo kimeze gute? Uko kimeze kose nuno munsi ndio mwisho. Hallelujah. Ndagomba kukivuga mu izina ati wangorane we uti uno munsi ndio mwisho. Hallelujah. Reka tusome amajambo y'Imana ari mu gitabo cha Yesaya 41 duhere ku murongo 8. Sinzi wari umaze igifungo imisi ngahe? Imisi wari umaze mu gifungo yose irahagije. Wagize jeûne ya 2 jours. Ari mafungo y'imisi 2 uvayo atacubonye niwigeze unarota nakatsi kavuye hejuru gakorokeye hasi urihebura ngo masengesho yanje Imana ntiyayumvise. Yarayumvise niyo mpamvu yateguye iki surprise cy'uno munsi naco kingana nguko. Hallelujah. Abahabonye reka dusome mu izina rya Yesu. Ariko weho Isirayeli musavyi wanje, sasa munyihanganiro hashira izina ryawe. Hallelujah. Dusanze dufise famille Isirayeli bo urumva nibarinda ku. Hallelujah. Na famille agakiza ntaco, na famille tagira izina ntaco, zose ziri hamwe. Hallelujah. Hallelujah. Anu hari Isirayeli uhashira izina ryawe, hama hayakobo naho nyine uhashira izina ryawe. Kuba afise Bibiliya utagira Bibiliya sasa problem utasomaje? Turasoma mu izina rya Yesu. Ariko wewe Jackson musavyi wanje Nkeshimana uwo natoranije. Hallelujah. Cyangwa bibagiye izina ryawe ry'ikirundi ucurushira. Ariko wewe Isirayeli utangura kuri preno hamukahereza kuri no. Ariko wewe Jackson musavyi wanje Nkeshimana uwo natoranije, ruvyarogwa ucuvuga izina rya papa wawe, umukunzi wanje wewe uwo natoye nkagukura ku mpera z'isi, nkaguhamagara ngo uve mu mfuruka zayo, nkakubwira nuri umusavyi wanje, naragutoranije sinagutaye, ntutinye kuko ndi kumwe nawe
ntukihebure kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanjye. Abakurakiye bose bazotetegwa n'ibimaramare, abagutonganya bazocika ubusa baranduke, abaguhaririza uzobarondera ubabure, kandi abakugwanya bazocika ubusa bakamangane. Haleluya, haleluya. Icyo cyo gisurprise Imana yatubikiye. Sindaheza. Yohana 11:40. Yohana igice cya 11 ku murongo wa 40. 11 ni 11. Amakarani ni 40. Undi yabajije uwundi yaramanutse ntiyaraza agaswahili. Ati ngorane ni iki mu giswahili? Acha mushasi ni problem. Undi navuga ati omwe la mort pari akufa. Yarazi ko gufa na la mort ari ibintu bitandukanye. Ni page y'ijana 18 ku bafise Bibiliya, abatazizanye muravyandika ntaco, muraza gusomera muhira ko hari kindi gihe benshi usanga bitaborohera kuzana Bibiliya, kumuri ugasanga yaraye ku kazi ntiyari yayijanye, ntiyarazi ko acaja directement ku rusengero, mbwo waje ava muhira atayizanye, ubutaza yizane. Muri leta bavuga ati uwizanye bazocamuha, muca muza murazitondana kenshi. Turasoma mu izina rya Yesu, ni page y'ijana 19 11:40. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Hari igisurprise Imana ikubikiye, kandi kibitse igiye kukigushikiriza mu maso y'abansi bawe. Sinzi kuravyumva ngo anegurira ameza mu maso, nayigutegurira mu cyumba. Sinzi ko ari umuntu aragira sape yambare neza kubera aza kuguma mu cyumba uwo munsi wose, akakubita ka parfum kila kitu, akavuga ati uno munsi rero ndaza kwirirwa mu cyumba reka nipendeze bime idasanzwe. Oya, aragutegurira ka costume keza, agakwemu keza, utuntu twiza, ugaseruka. Wa wundi yarakuzi, yaramenyereye kumva ibibi kuri wewe, agatangara kamara marajya jambo twumva, agatetegwa agacika ubusa, na ukibandaniriza wemye. Uzi ivyo Imana ikora. Aha yari Lazaro yari yapfuye, Marita ararira, Maria ararira, uzi nawe wabuze uwawe. Yesu abwira Marita, sinakubwiye ni wizera uraza kubona ubwiza bw'Imana, ingene buza kuzunguruka hano hano. Haleluya, 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 haleluya. Nutinye, ndi kumwe nawe. Iyo ni message yawe. Ni yanje. Oya ni gwanje vuga. No, ni ya Jackson. Kandi bavuze ngati ewe Jackson basura mati ewe Nkeshimana. Haleluya, haleluya. Haruku ni Imana ikora birasiga uko umuntu avyumva. Irakureka ikikausha, ukaja mu ngorane ya mbere, ukacuvuga ati araza ku intervene mu ngorane ya kabiri. Ya mbere ko yikaushije, reka iya kabiri biraza gukunda. Ya kabiri kandi akikausha, kugeza wumva umenga uwo mufata, uwo mukwereka haba, wotuma winjira aho hantu ukavuga ati sasa urukuna pa bitugani, wa uguma wicaye kandi hari yabiriko biraciga. Imana ikibera mu bwigoweko bw'isumba byose ahantu
udashobora gushika. Bakakwiba ivyuma vya mbere bagasura kandi bakiba n'ibindi. Niko batugize natwe ndugu yangu. Babanje batwiba utumikrofone twari tungahe tubiri. Badutwara mikrofone zibiri tuvuga duti ibimana yari yabibonye. Ubuho ibisigaye hatoki mtu hapa. Nta na kimwe kizovayo. Bacatsubira batwiba cube ya guitar solo. Na guitar solo bigenda bijari. Duti sasa inakuwa hivi. Tugiharira uwo munsi nyene bukeye bwaho umenga indwi imwe bacadutwara intebe amasheze. Ubwo rero bari batwaye na mixere nini twari dufise irushizo dufise. Sasa kibaza ati sasa we Mungu we sasa bavyivye uri he ukabura no kuzana inzozi ku muntu numwe basi eglise y'abantu amajana hakabura numwe arota ati abana bamwizi atuma telefona n'umuzamu ati hange Imana ikihorera. Ariko ivyo vyose bigira kugira ngo iguhinyisho. Na kibi kiburi cyo kimara. Bakwiba pireri ukaronka ikamba mbiri. Bakwiba ikamba mbiri ukaronka ikirato gisanzwe. Bakwiba igisanzwe ukaronka bukare. Murabone. Haleluya. Bakwiba gakinga ukaronka kamoto. Murabone. Bakwiba kamoto ukaronka imodoka. Murabone. Bakwiba imodoka ukaronka. Haleluya. Bakwiba indege ukigira mu ijuru. Haleluya. Sasa abasumi yaba bari babizi bari kuba bareka kutwiba. Kuko kutwiba kwabo bidutera amachance. Haleluya. Uzurabe. Sinzi ko barigera bakwiba. Nibihenda bakakwiba. Uzubabwira ati sawa. Mureka gende nuna mukubite nibuye. Ahubwo cumwongera. None musome ijambo ry'Imana ugutwaye umutamana ucumuha nico warufungishije. Gukubise ikofi ngacu muhindukiriza. Yari ivyo ubugari ufise imboga cumwe none ubujya bwonyene. Akira imboga utware. Mugabo muhirengarenga kanyama kaca kazejo. Aza kukwiba ubugari bw'inyange wagira ubuje nirengarenga. Cumuha nirengarenga jane. Mukanyi sasa ikivunde n'akanyama. Haleluya. Uzi satani niba ari umuntu ari umukuraje ni satani. Aratsindwa agasubira. Bakwivye. Shima Imana. Ugize ingorane shima Imana. Sinababwiye inkuru banyivye imoto yanje nziza nakunda kandi yari shasha. Baje kuiba ndavuga ni Satani agomba rabi ingene shavura hataona nimesirika namna gani. Chandagenda ndataha niyo nariko ndajamba ndaretse. Ndataha shika munzu ku gitanda ndapfukama hasi ndavuga ni Yesu urakoze ko banyivye imoto. Sindamukubise igori Satani. We yararindiye ko mvuga ngo mana none moto yanje bayivye uri hehe none no kutana bimbwiye. Arakubwira abantu bagwaye ukabasengera mugaye ibyawe biza kuyibwa ntabivuga. Ukaronka umufiance kumbe n'umufarseur ukasenga ukarindira ko Imana izagira iki bivuga ko swata. Umunsi wa dote akabahenda. Naze ku munsi wa dote je nabibonye ahantu. Umunsi wa dote byatetse hageze saa 4 agatelefona ati sitakuja tena. Mwatetse sasa wa Mungu kubera kutabimbwiye mugabo mwijoro Imana ikakurotesha uwo nusengera nako kamusengera imitwaro y'igakira ibibazo kanaka bikavamo ibimeze kunakuriya bikavamo mugabo wewe ntihagiye n'ikintu na kimwe gihinduka. Buca bakwirukana ku kazi ntubimenya. Barakwirukana utanabirose. Ugasanga kumure warose ni wanaronse n'isobanuro uje kuronka isobanuro bakwirukanye.
ukaronga umugore kumbe numubandi numusuma, wapanga mariage kumbe byose yabiri yaheza kukujya akacakubwira ati ubona je nawe dukwiranye, genda urondera abo mukwiranye, utisubiza utwanje ati zana reso, hari facture haro twandikirani aho waramuhaye n'umutahe n'ibindi bya naga parasera waguze makanditsweko uti mariage isigaje indwi imwe nawe no kume ukazorindira amaze kukugira nkuko akaruca wibuka inzozi wigeze kurota wasuzuguye wafashe bisanzwe canke aka message waronse ikindi gihe Imana ikikawusha, ariko yari ikawushije ukwezi, yikawusha amezi, yikawusha imyaka, uno munsi birugurutse kuko ni surprise agomba kugirire. Ibintu byawe ntabwo bifatika. Uwo udandazanye hamwe adandaza 10,000 ukadandaza amafaranga 100, yagera kuri 100,000 wewe ukaburi ku mafaranga 1,000, ukiyumvira ati mbega none ibyawe bikagenda bipangana nabi ku buryo abantu bose basigaye bakwita kazina kameze ukuntu kajanye na zangorane, wambara agashati ka bleu misi yose cyangwa ka jaune cyangwa ka rouge, mu kukuvuga niba kikwita izina bavuga ati en jaune cyangwa en rouge, bakamenye uwariwe, baragwaye izina kubera kujya kuntu kwa cha kibazo cyawe. Mugabo aho byakabereye sha ngira Imana ko zino tariki ndi hano uno munsi surprise y'Imana. Haleluya. Kandi ntabwo ari amajambo gusa, reka mbabwire ikintu natangaye abantu bakize. Umuntu yambwiye ati yavutse ari kimuga, ukuguru kwiwe gudakora kutabaho, yanyandika message ati nakize. Hariyo message zagera 1,000 zasigaye, nasimi kaguma imbwira ngo iruzuye, yakira message 1,000 zonyene iruzuye, hakene komfuta zimwe kugira ngo izindi zinjire z'abantu bambye ko bakize. Imana tuvuga si Imana yayindi Bayari cange Dagoni cange Imana nimeze nk'abarundi, kuko hari ukuntu abantu turatuvuga ko Imana ari papa wacu. Mugabo reka tuze turarenza kuri papa, kuko papa hari umunsi yakugira ibintu bitameze neza, hari n'undi munsi yajaborewe ukacebaza tuni Imana ishobora kuba imeze nka papa wanje kweli, inge nakubita mama. Imana irusha, Imana ntabwo imeze nkabo, ikubwiye egome ni egome, ivuze ati oya ni oya. Haleluya. Ivuze ati uno munsi Loveni ni surprise ni surprise. Ivuze ati uno munsi Loveni ibyo birahinduka. Ivuze ati uno munsi ndaguye izina rishasha ni izina rishasha. Ivuze ati ndagutabaye ibigutabaye. Ivuze ati ntutinye koko hari ikintu igomba gukora kandi gishasha. Ntabwo nzogira kuko akugumbiriye. Haleluya. 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 Ubuzima bwawe ntabwo buri mu maboko y'umuntu. Barashaka kwirukana mu kazi uhembwa 20,000, kumbe baguteye kuja mu kazi uhembwa 200,000. Nta kibi kibura, cha kibi cyose wibaza ko ari kinini gose nikibura akantu keza karimo keza gatonya, kandi nikatangura kwaguka kazovamo gakomeye cyane. Haleluya. Haleluya. Surprise yawe Imana ikora yitegura mu kiambalaje kado kimeze ukuntu. Sinzi ukeneye ko Yesu yokugirira iki. Hari umugabo
yaramaze imyaka 38 bamubajije ati ugomba ko ndakugirira iki ngo urumva ngo muyomba ngo bafise ba muyomba ngo bafise bashangazi bafise abiwabo baca ugomba ko akugirira iki ngomba ko ubivuga uno munsi naco bitwaye ingorane waciyemwo zose naco bitwaye amagume waciyemwo yose sinzi bivana hari umuntu aja mu ngorane ukibaza eske ndi mwisi irimo abandi bantu cyane amatara kabari hose mugabi wawe amatara gacika ariko Yesu agiye kubihindura hose azocika mugabi wawe yake ababanyi bose bagateka mugabi imbabura we imanitse ngo imbwa zabo ngo zigahaga ngo imbabura imanitse kandi usenga Imana leo ni kwa heri uzi ingorane ko zumva sinzi ko mubizi zifise amatwi Yesu yabwiye cya giti ati ni wume kirumva ati Aisha sema ngomba ko iyo ngorane ukuyizi uyifate utangure kuyibwira urashaka kwishira mu maboko gutya ati we unacheza na mimi we umaskini unacheza na mimi leo ni siku ya surprise yangu unaleta mchezo hapa haleluya haleluya ndakubwije ukuri hari ikintu gishasha uhora yateguye no munsi kandi naye zirahari kandi ndavyemeza uno munsi hari ikimana yateguye ku bwawe ngomba ko twinjira mu masengesho yo gufata hari umupapa yitwa Yakobo yigeze gufata umumarayika amubwira ati sikuwachi utamezagiye kandi si dusengesho twaburebure fata amasengesho umubwira ati sitakuachilia mpaka unibariki surprise yangu lazima niipate hari ukuntu tumenyereye kuririmba ngo niwagendera abandi ngo nanje ntusige uwo munsi natagendera abandi we nturonka ariko umubwira ati nubwo utogendera abandi Yesu leo ni mimi nubwo utogendagenda nubwo uno munsi wari wahagaritse gukora mugabo uno munsi jewe ivyanje sitoki hapo sipo nibariki haleluya haleluya reka duhaguruke muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana.